rero wa mwana namandi izore ndije nyene no kwishura nagana ntabishaka kwera nakati sisa n'abandi sisa nawo kana n'ubusa ku mabanda hano sinabandi uzumva aza kuvuga ngo yego bayikingo rashiye ngo bara gutu umva baba bashaka kumenya amaso ngo ndizo story ko bashaka kumenya ko tazonze rero then nkuraguco numva umengo ntabwo mashaka kuba jenyene ntabagenzi basho nari mfise namandi jenyene no mushive masina kurikira meje mu rappel hari abana bashaka kugira ni kuntwenga ego to bully you ya bashaka kugucokoza ni kugucokora bakama bantwenga mu nyuma nkatandi ko ndarira mbabaye. Mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho mutoraba muri ano masaha no kuvuga abantu bose bari mu gihugu cy'u Burundi abari mu bihugu bibanyi bashobora kuba bumva ururimi rw'ikirundi turabahaye ikaze kuri televiziyo yacu ODL TV abari muri diaspora ntimutangwe turazi yuko mutangiye kudukurikirana muri benshi iki ni cya kiganiro rero aho dutumira umutumire tukamutumira ngaha muhira tukagira ikiganiro cerekeye ubuzima bwiwe yaciyemwo twacise my life my journey nkuko rero mubimenyereye umutumire yamaze gushika ngaha n'umutumire natumiye arankundira araza kuko si umuntu mumaze kubona kenshi mu mateleviziyo no kuvuga ko yanyubashe aremera ubutumire bwanje arashika ngaha reka rero ndamusabe avuga izina ryiwe witwa nde? Nitwa Soline YAMPEZAGIYE kazina niswe n'abavyeyi hama kazina kanje kubuhizi ni Jenner. Okay. Soline wakoze cyane kandi kudutumira ego nawe wakoze kwitaba ubutumire cyane ko iki kiganiro kiza kuba très intéressant iki kiganiro kiza kuvuga ku buzima nkuko mubibona si kinyegezwa kuko ni ibintu bimuriko biboneka ku mubiri wiwe. Soline yarashikiwe n'isanganya ry'ugusha rero iki kiganiro cyane gifatiye kuri ubwo buzima bw'abo bantu bagendana novuga scars arizo nkovu z'ubushe nitumenya turababona mu kibano tukababona mwibarabara ariko nitwigira tumenya des histoires que vous avez vécues des expériences vécues nico gituma nagutumiye kugira ngo ushobore kutubwira bimwe kujo dutahure natwebwe abantu tutagendana izo nkovu ziboneka muga dutahure ubuzima bwawe rero nagira ndakubaze wavukiye hehe umuryango w'abana bangahe nawe ugira kangahe? Je navukiye mu Nyakabiga hama ndi umuryango w'abana batandatu yego ndi wa kabiri muhira yego okay rero ikintu cambere abantu baturabo kwiyumvira iyo accident y'ubushe yagushikiye ryari byari bimeze gute bakubwiye ko vyatewe niki canke nyimba waravyiboneye byashise ryari? Jewe hanini je sais pas grand chose kuri accident ngabo nisanganya nkuko bivuga kubera ko d'après l'histoire que ma mère m'a dit, l'accident a eu lieu quand j'avais 2 ans et demi. Il y avait mon grand frère Wenyere Muhira et mon bon, d'où l'accident. Donc, je suis David, que c'est pas menu ubwenge, ariko maze gukura barambye les histoires sont dit ko byagenze. Yego. Wotwiganira nyene ibyo muvyeyi yakubwiye byo byashise waturiwe niki?
cyane cyane n'ingene bavyifashe nko muri uwo mwanya bihejeje kuba? Jewe nahiye na buji. Abantu benshi bakunda kumbaza buji yafashe mustika yari kuri contre fauteuil hama iragwa ifata mustika hama nari ndyamire mu gitanda. Mukuru wanje niwe yari ahari, il avait 5 ans, donc gureagiza nk'umuntu akuze kumenya icyo akora ntabyo yari gushobora kumenya muri uwo mwanya. Yakoze ibishoboka, bambwiye ko yafashe ngo eswime, amaze kubona yuko kujya ku mustikeri ikirasha hari ibintu ikorora irashonga niko bivuga. Donc byo bimaze kunjako partout, then arabona yuko nyine bimaze kuba byinshi, aripfuka eswime yinjira kumfata mu gitanda arankurayo shami salhama. D'après mama we ariko aja ku kazi, hamubanye baramutelefona ambwira ati wewe turabona umwotsi mu nzu yawe inyuma. Mama we yavuga ati uyu nta wundi anturiye kuri wacu, sinjya kuvuga izina ryiwe hari. Ego papa rero ntiyari hafi, we yakorera kure. Mama niwe urumva yashoboye kuhaba muri uwo mwanya, acaza ariruka, araza usanga mukuru wanje yacetse muri salon ariko arankura kuri ibyo bintu, avuga ngo mama ngo nene kimwe yabaye ngo urameze neza. hama wa muntu abaraba nawe mubone siho yarari papa yari yasohotse. Ego ngira na nyene la eu peur, yabonye biheje kuba cariruka d'après byo numvise. Ego mukuru wanje arampindura impuzu arankura k'ibyo bintu. Mama azabona umeze neza, ariko aramubwira ati mama ameze neza nene kimwe yabaye. Mugabo ngo après nka 5 minutes mama agiye abona ngo umubiri wose mbyinje, genre MASO anose hagiye genre bijya bintu. Yego harabyimba nyene umubiri urabyimba, niko kuca abantu bamwe kwa kaled. Ego niho namaze 3 ans et demi. Oh mon dieu, 3 ans ni igihe kinini cyane. Niho nari ingwariye muhira bose basigaye mu bitaro. Ego nagumana na mama akaja ku kazi agataza kumuremplacer bwa nawe aruhuke. Nibaza ko naho wari ukiri umwana ntivyo koroha kugwaza umuntu yahiye, kubera bahora bavuga ngo hariho expression bavuga ngo ubuzifatiro nk'umwana yahiye mu kwaha. No kuvuga ko umuntu yahiye abantu baratinya no kumufata hari hose kubera ububabare barimwo, ariko ico gihe we ntuvyibuka ubwo bubabare warimwo muri iyo minsi wari urwaye. Jewe sinzi, ndafite ama image ko nyama jewe nk'ubunye ndanka kuja kwa muganga, kandi paka ngo ndanka odeha yaho nufise kwa muganga mba numva hamwe tukundi kuntu. Je sais pas, maybe ni umwe munini hamaze détol yo, je peux pas supporter ça. Ego je peux pas. Ego rero ndibuka ndafise utu image kubera ko avant iyo misi heze ubuvuzi bw'inkovu bagushako ce qu'on appelle matir grand kugira afate umubiri kuma. Yego usubire ukomere. Donc niyo bashira kumukunkura ko rero bakoresha bapika détol bazana amazashusho kugira abombe ndane babikure ko bashira bapika ibindi. Donc ça faisait vraiment très mal. Ndafise ama image ndiko ndarira na mama babigira bamusohoye DJ nyine n'abaganga. Des fois mpora ndabibona ngabo yene ni ibintu biri très loin, ngabo ndabibona kwako byakubaye. Hama nkuko avuze byari byoroshe. Mama we yarambwiye ko ngo umutwe wanje byari bigoye kufata. Ufashe guca wacubyimba de 7%, cyaswa agahindukiza suka byimba. Ubu baguma bari sense guhindura ama size yose kugira ngo genre muhengamire hamwe. Donc kuba no musifise umutwe uri bien umeze neza nukuri, c'est grâce à ma mère, grâce à tous les gens qui bari ngaho n'ubuntu bw'Imana nagiye nakurumva gushawushika hengamira hariya. Kubera urumva nkuko mubibona
novuga ko uruhande wahiye cyane iyo mustikere yaguturiye cyane hari mu maso ubundi ku mubiri usanzwe si cyane ntihashikiriwe cyane ngo je nkuvuzanje ni mu maso ndafise na partie yo ngaha mu mutwe ubu harabaye hatoyi avant yari iyi partie yose no ku maboko maybe no ngaha ego nta handi mugana aho nyine ntivyari byoroshe kuko hariho ikintu bita ngo degré za brûlure irashobora kuba degré zitandukanye hariho n'izindi badashobora kuvura zikavamwo umuntu akitaba Imana urumva we rero mama wawe yarakwiganiye ingene abaganga bashoboye gukombata kugira ngo bakuvure aho muri visage bagarukana umubiri uko umubiri urumva ko wari kurakuvako bivanye na novuga profondeur y'ubushe kuko izo degree zisigura ahubwo profondeur zisigura hariho profondeur yo hejuru kurya umubiri ushobora kuba ufise de bazita layers amakushe umva ushobora gusanga aho harasinzikaye cyane ubushe buragera indani cyane nico gituma rero ubushe bugoye je nibaza ko bugoye kudetermina ariko turavye umubiri wose woca uvuga ko wahiye nka 20%. Non, je crois pas. Pourcentage urabona kuva ku mutwe gushaka ku kirenge pourcentage wahiye kubera atari nini ya cyane ku mubiri pourcentage twoyiha nka 20 kubera uko haraho usanga uhuye n'umuntu yahiye ku mubiri yahiye igipande kinini ya cyane gusa je byose ndabyibonako je sindabyibonako si en fait maze kudetermina ngo amadogere wahiye ku mubiri nukuba wakiriye ko ari ikintu ufise ku mubiri jewe isuku nyene reka ahubwo rero reka tubivuge kubera wowe uri umuntu adasanzwe ngira ngo nico gituma namutumiye kubera je nakubonye ku marezo sociaux ndakubonye ku marezo sociaux je vyarantangaje sinokubesha vyarantangaje naravuze uyu mukobwa qui ose se mettre en public siko afise inkovu nini mu maso y'ubushe mugabo ntabibone ntavyiteho akimeta en évidence tubwire akazi ukora siko kagushira en public n'akazi akahe jewe ndi umu ingénieur de carrière. Okay. Nivyo wize kw'ishure. Okay. Nize lumière, industrie lumière Mutanga. Ego ndahejeje bac 3. Ego hama nk'abandi mu design par passion. Et aussi nkakora nk'umumannequin international. Okay. So Soline n'umumannequin mwavyumvise nivyo bimutuma ari mu maso y'aba public kubera turamubona ku marezo sociaux ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye cyane cyane IG ego Soline rero nagomba tuje mu ngene wakuze no kuvuga uri kurakura rero aho watanguye kuvyibonako wavuze ko utavyibonako nukuri ndushaka kugushira muri yo box yo kuvyibonako mugabo no kuvuga uri umwana wa 2 ans et demi ivyo birashitse uragwaye imyaka 3 n'inusu mugabo Imana iraguhaye ubuntu uratashe muhira utegeza gutangura ishure mu wa mbere uri kurakura nyene muri quartier aho wakuriye mu kibano ingene abantu bagufata ku ishure unyene utubwire nyene en grandissant ce que tu as vécu. Bon, en grandissant byari byoroshe naramaze umwanya je me rappelle que primaire yanje niyo yari igoye cyane niko novuga kubera ko urazi abana bakuma bavuga ari wa mwana namandi isole ndije nyene no kwishura nagano ntabishaka kubera nakati sinsa n'abandi sinsa nawo tukana n'ubusa guma banda hano sinabandi uzungu aza kuvuga ngo ngo bayikingo rahiye gutubwi ngo bari guturi umva babashaka kumenya amasongo ndizo histoire yo kubashaka kumenya ko tazonza then nkuraguco numva umengo
ntabwo mashaka kuba jenyene nta bagenzi bacu nari mfise nama ndi jenyene no mwishuri vraiment sinakurikira mais je me rappelle hari abana bashaka kugira nivuga gute ni kuntwenga ego to bully you ya bashaka kuntwenga kugucokoza kugucokora bakama bantwenga mu nyuma nkataha ndiko ndarira mbabaye umunsi w'abapanyera aranyigana mba none habaye kuko njyewe wambabaje nashaka ngenda kubivuga muhira nkabwira mukuru wanje ati naka yantwenze yambwiye ibintu Soline warazigiye gute yabazi ko agiye gukubitwa baca bamukubita mbwa ndavuga none bazoguma bangwanira gushika ryari bumva ibyo bintu biragira ikihe kimwe ko cyanyega yarambaza ati none wewe niyo nakubwira ko uri miru ni example yampaye twa dusimbwa yitwa miru muhira kandi nakubwira ati uri miru nzocucika miru enda ndavuga ati oya none bareke warahiye kandi c'est vrai nje nkiri umwana wese amasicatrice yanje yarabyimbye cyane aho ubu mubiri waragarutse kubera amatraitement mugana wese inkovu zibyimbye cyane nuko nari nteye ubwoba mugabo muri ico gihe jana gise ko ndi yakira umva nari ndabifise muga sinashaka ucunyemeza nyibutse ko ndabifise je voulais pas accepter ce genre de truc rero nyene amaze kubimwana ndavuga ati cyane nivyo urumva jewe c'est ce que je suis je m'appelle j'étais en 6e non j'étais en 5e ndi programme de secondaire umva rero ndagerageza kwidema je me rappelle ko guhera 5e umva mu ishuri ego naramenya muga nari wa mwana donc ibyo kwaravuga isi gusa ko ntonze ku ishuri babibonye alors muga urumva nabasiho ndi umva nshaka kwinyegeza umwanya uhere ni kubera ko nyine neza kuja ku ishuri umva sinyitaho n'ibyo ku ishuri muga guhera 5e nicyo ntabwo kuba sérieuse ndibuka umwana yari yarigeze kuntwenga mbwira ngo warazigiye ngo uzigira ngo no mu mutwe warasave warahiye and then I was like davre munyu ikintu kirambabaza ndavuga ati kubera iki javuga ko nasave yanje yahiye umva siniyumvira neza sishaka kuba mbere mu ishuri kwa ngo save yanje yahiye ndavuga je dois méfier toutes ces personnes donc chantangura ngaho nyene ati ngo madame prove wrong kubera 5e abantu banzijeyo babizi bwa 5e je suis toujours la première en classe wow talking about turning umva naciye nadopta iyo turning around what was negative ukabika uko ndabereka abantu yuko ibyo ariko yumvira sibyo jewe ego narahinga bro murayise iyi partie yose yarahiye mugabo ntibisigura ko save yanje yashikiriye nyene ndabibereka pour du vrai kandi nari wa mukobwa novuga gute iryo jambo yambwiye yarampaye self confidence muri jewe kandi byamaye confiance yo kumefya ikintu cyose je détestais le fait que uza wumva ngo umukobwa nashaka gukora iki jewe naragenda muri basket navuga ati nimba hari abantu bashaka gukina basket naje maho si je peux kandi uri muremure ego nakina basket kandi sinenda ndabyemerera ndabyemerera kwa le fait que ugize sport cyane ukagira yasho no kutangiza cyazimba bati jewe je voulais méfier les gens qui disaient qu'on ashaka gukora sport ngo natasi yo yarananiye mugabo nashaka gukora ibintu byose no kwavuga yuko ntoshobora gukora ndabereke yuko shoboye kubikora kandi narabishoboye nuko nakuze rero umva ntibyoroshe mu nyuma rero haragera igihe ndavuga ati no hari abantu benshi umva naho nari maze kwiyakira jewe je me rappelle que ntabwo 7e naciye ngira nivyo nagira ndakubaze primaire wabivuze ati abana baracokoranya secondaire nayo naciye ngira inkovu de filles bakunda maquillage murabona how I look vraiment abana bakera twari makiya mugabo ubunye usanga hari abafise amata yarakwiye mugabo kandi bagakanya je nkababwiye atazirenda babwita ikintu bafise genre nko singo he kote jewe bansiga kote ni makiya akakonyene
narakunda gusaba jouer avec mes yeux hakaboneka n'umunwa n'akagohe kamwe tugasohoka ibyo jewe kubera à chaque fois bagerageje gusiga de l'autre côté wasanga bidasa neza ego kubera ngaha hari ingorane zihari hariya ni inkovu niyo nyinshi rero je sortais comme ça à chaque fois quand je m'accepte urusha kabumanda abantu bavuga ati none afa rero ko ama réseaux sociaux yatanguye kugira en 2017 none yatanguye kwinjira mu monde ya mannequin réseaux sociaux yatanguye kuboneka bavuga ati hari ahantu ushobora kugenda apana ko je nshaka gumasigura ibintu mugabo bazombone hama bonyene bibwire nzovuga genre bivuge nyene then ko nce ntangura rero kuba umannequin bavuga ati nkeneye ikintu kizo nkura hano ahandi je mugabo kinshire kuri platform abantu bose bashaka kumbona ego hama kubona yuko byende byose biyumvira atari byo ego nuko ushaka kuba umannequin barihe guma bakubaza ngo vyagenze gute Imana ndanaronka success mwumva abose bambora wewe wari he uyu mwanya wose nkibazi ko nari muri zo kova yanje ngo harageze ko seruka rero useruka isi yose kubone naho nkora make up en tant que mannequin maze ko na maquilleuse benshi vraiment barazi yuko cicatrice ntabwo bayapika ko foundation barapika ahari kandi chaque fois mbansa neza ego cute nene bikunda cyane mpora ndanageza gutagura papa mbona papa rawo n'umusimaze gutwetse so cute yes urumva rero ko vyagufashije aho wakuriye cyane cyane mu muryango wawe bamaze kubona basurvive iyo hard time iyo yuko wari urwaye bakakurunika ku ishure uri kuro hama mu wa gatanu nyene uratuna ntuzeye 360 degrés utangura nyene kwidemarka mu bwenge kubera iryo jambo uwo mwana yakubwiye urumva yuko support y'umuryango wawe yagufashije kugira ngo ushike aho ugira iyo confidence dasanzwe je nico noshimira umuryango wanje papa mama grand frère wanje abo tuvukana bose en fait je me suis jamais sentie seule. Bamye bahari, bamye bansupporting. Ikintu cyose novuga gute. Je me rappelle ko aho tuvugana des fois baragira jalousie ngo papa ngukunda Soline wenyene. Mugabo wewe yarazi yuko maybe urazi umuvyeyi niwe abaza ati uyu mwana yahuye n'ibibazo ifo abavyeyi banje nababonye bambaye hafi apa gukora devoir yawe yo kumbuza kugira iki mugabo barabanye nanje émotionnellement mentalement physiquement financièrement bamye bahaba baransupportinga mu bintu byose amadefire yanje yose baraza kuyaraba ibintu sinabandi ngo baba bahari kuko Soline go urumva bamwe bashaka ko bumva yuko ndyohewe urumva numve ko ndi épanoui urumva je vraiment nabonye nibaza ko inaco kintu catumye no musimba uwondiwe ico catumye ntabaho bwoba bwo kubandanya ninyegeja cyane ngo office ubwoba gunaka ngo bamvuze guca je naciye mbaho nibona yuko je suis bête que je suis kuko naribona yuko si ibintu bizova ko no mushange just ko mu Burundi je c'est turiko tuzumva ubunye by the way avant nazo zihari naho ziba zihari mu bundi ntazihari kuja hanze naho byasaba amahera menshi je me rappelle que hari abaganga bigeze kuza kugira bavure mu Burundi yego hama baragira amasicatrice yanje barambwira wowe iwawe ari yari manini gose donc kuvuga ngo turakore ko maso twaba duhinduye visage mugabo bavuga cyo dushobora gukora kwari gushobora kugira nga hamwe no kugutwi et puis après baratora échantillon yo kwiga kugira barabe ico boshobora gukora mu nyuma bagarutse barambwira ko ama cellule yanje y'umushatsi yose yahiye iyo kote gusa mugabo donc ngo atamushatsi nshobora kuzobona vuba and then I was like okay fine ugutwi nako baravuga ngo ni mpaka ngo bona hari ukuntu bashuje bakura inyama ahandi hantu ndani bakapika bakora ugutwi greffage none ego nari muto
mugabo muziko tutwaje na papa ndavuga ati quelle importance ndambwa jeje ayo bayita ama corrective surgeries ayo yose yagerageza gukura umubiri hamwe bakawushira ahandi ni dans le but yuko bo kugarukanira ivyo watakaje visage uya mugabo je vraiment ndi uparambwiye ati nje ndahari nk'umuvyeyi mugabo niwe udeside ego nje nteza ko decide nje ndambwira papa jewe babazi ko atayindi mwaye ihari rero nyuma rabaza mbwa ibyo twije byo byo kuko urumva ni kugwara kabiri ngaha bakureka inyama je pouvais pas accepter ça urumva hama kugira ngo bubake iyindi nyama izoja gukuza uko gutyo ni nkuko bonkorera ugutwi bakagushirako mugabo bakoresheje inyama ivuye ku wundi ruhande rw'umubiri wawe et puis après avuga ati indi solution ihari ko nasi by'ugutwi aha mu mutwe ni juste gukuraho iyi nkovu and bakampa des médicaments kugira ngo umutwe wanje ushobore koro inyama zoro hama bahafatanye then I was like no okay zari option ko barapropose ndabwira abafati no c'est vrai rashaka kumenya imiti n'umusi hakoroha mais demain ndiko ndakura hashaka gusubira gukomanara non je pouvais pas accepter ça ndambwira papa ni bon je veux vivre comme ça ego kuko no vintu cyose kwa proposa iki no nta niho rero naciye mbona yuko il faut que je m'accepte que je suis kandi je nta kibazo byari bintwaye kubera ko ma vacances narasuka ntahanyegeza canke no nicyo byari bintwaye ni naramaze kwiyakira mugabo urabona je nibaza ko yababikora kubera umwana w'umukobwa n'umwana azogera mu bigero agashimwa cyane baravye ico ikiboneka kuri twese cyane ikintu kiza imbere umuntu aturavye ni visage novuga ko ariyo welcoming ntuzeye y'umuntu wari we wese rero kubera umwana w'umukobwa ngira ngo baguma bavuga ati reka tugerageze ibyo dushoboye byose aronka umushatsi ukwiye azisukishe modele zose ashaka nuko gutwi urumva yambara amahereni petete azoshaka kwambara amahereni ivyo byose ngira ngo bagumye babishaka na po isubire kuba nka yayindi ya kera bagumye babishaka kubera umukobwa ndibaza ko ibyo yiyumvira ibyo yashaka mugabo vraiment je yarampaye guto yavuga ngo wa decide ariko decide ico abona ko yishiza kuri je mugabo yarambwiye si toi qui décide ndabwira ati no uribaza ko ubuvuzi bwo kuvura izo cicatrice z'abantu bahiye bahuye na accident y'ubushi bizimvye ari traitement zizimvye cyane zirazimvye nkajewe amapomade nakoresha deja mu Burundi ntana yarahari yego baratwandikira tukagira commande misera amasaba ikawutuma mu Rwanda hanze yo bashakwa nensi yo napika mwijoro nensi napika ku murango juste kugira zigabanuke yego kandi mvuga ça vraiment fait l'effet kubera ubunye je ni nkuko nsata nta masikasi gifise yego vraiment comme si ari poyanje nijo nagenda kubaze ubu ukuze self care y'umubiri wawe cyane apana aho handi udahiye aho uhiye self care ukora irengeje ni yahe kugira ngo nyene ugumane umubiri mwiza je cash nta self care nkora nagize imana nta swendo visage wogira bijya vya steam ngo barasteaminga hari ibintu sinzi gani kwa ngo fise aya masikatrice na bouton nimwe ngira umubiri no nukuri nisiga vaseline ego mugabo ugiye kuzuba peut-être ya mavuta yandi yatuma izuba rikwakiye ritaguturira cyane nayo wo gukoresha ayo ma vaseline nisiga mwijoro donc ziba zoroshe donc ku murango okay kubera twarigeze ku interviewa umudamu w'umunyamwema wewe yavuze yuko bakenera cyane sunscreen kugira ngo yajya ama harmful
rayon solaire ntizonone feda umubiri wabo. nabigira ngira nkiri umwana ya ndibuka ko nari mfise kagataka ishapo apari ishapo okay kagataka wambara aka elastique ndana agataka kareje kazi biraje kugira izuba ntirinshike kwa inkovu yari ikiri nini cyane ego ndibuka ko nabigire nama ndagafise ndiko ndava kusiga okay. So rero mu buzima bisanzwe bwa misi yose watubwiye uraja kuri universite aba Gen Z bubu n'abantu bari novuga bari open mu mutwe kuri bamaze gukubona ku marezo sociaux nukuri when you mingle with them you are one of them. Ico kintu usanga no mu mutwe wawe ntaco babona mugabo urazi yuko nkuko babivuze haraho benshi bahiye nkawe bikumira. Uribaza yuko hariho abandi boba barahiye différemment kuko ubushe buratandukanye boba bikumira kubera ivyo societe ibabonako ugaca usanga ntibashobora no kuja kudodora ahantu na hamwe ntibava muri ya zone wavuga ngo ya confort yo kugira ngo nabo bakurikirane ivyo umutima wabo ushaka gukurikirana muri public. Bon, je novuga d'après mon expérience barahari kandi benshi mugabo ntabo tuzi ku marezo sociaux nabo tubona kenshi mu kibano ngira nyine bari inyegetse jewe abo nabonye nababona iyo hazi nyine abo baganga baza kuvura byagenda gute wasanga hari ama appel d'offre bavuga ati hari abaganga bazoza ande bihe bazoza gutweta ubushe usanga duhamagaye nk'ubu ngo duhurire ku kanaka ugasanga turi benshi abantu vraiment bahiye nkaje nkavuga ati nukuri Imana warakoze je sinahiye ndivugisha usanga umuntu yarahiye nta gashatsi na kamafisi umutwe wose ni cicatrice amaboko byaracitse ukavuga ati none bari hehe umva barahari mugabo ntabo tubona nje ndivuga yuko baracikumiriye baracanyegeye ntibara ils n'ont pas encore accepté leur personnalité kenshi usanga ari nk'abahiye bakuze jewe c'est vrai j'ai pas de grande blessure ku mutima kubera yuko ni ibintu byabaye nkiri muto mugabo je m'imagine ari nk'umuntu bishikiye akuze umva c'est vraiment dur pour lui ou elle haba ari hose donc rero barahari biramugora kwiyakira cyane kubera hari ikintu bita psychological woundedness urashobora kugira scars ziboneka burya zijya ntaco zitwaye cyane ariko iziri mu mutima ndani ubundi nico gituma baguma binyegeje kuko je ndamaze kubona barahari ndabizi ko bahari mugabo ntabo tuzi nka je nari kuba nsanze afise nk'abagenzi baje turi muri même situation même cas tukaza turaremonta la morale tukahana ama experience je nivyo narinzi yuko peut-être mufise association y'abantu vyashikiye kugira ngo mufashanye ibe nka support group y'ukubwizanya ubuzima bwanyu ingene bumeze. Nibaza ko ico kibuze kubera ahandi usanga abandikape abalbinos bafise aho bahurira bafise support nyine muri guverinoma mugabo abantu twe dusubushe ntawo pema ndabona hama icerekeye ubuvuzi bw'ubushe ngaha mu Burundi uribaza ko abaganga bavyigiye kuko bashobora kugira specialite ukavuga ati ndize ukuntu cyane nibaza ko aba dermatologue aribo bize urukoba n'aba specialiste mugabo bifatanye nuko uba wahiye bivanye n'icaguturiye uribaza ko ku bitaro byo mu Burundi ntuzeye medical care muhabwa ibanze cyane ko mu bikiba niho bishobora kudetermina gravité yavyo umuntu ashobora gupfa canke akabasove uribaza ko kwa muganga ngaha mu Burundi dufise ibintu bita le département z'ubushe z'abantu bahiye burn units zirahari waramaze kuzumva nazi ndumva kuri cyane ibi bitaro bikuru rwa Calede Prince Jean Charles
ntuzeye kuri clinique Prince Louis Gasore nyene ibi bitaro twakuze tuzi ko ari ibitaro bikuru birafise ntibifise burn unit hanze bari muri urgence hanze rero burn unit ku bitaro binini ziba zihari ego je nakuriye mu gihugu ca Afrika y'Epfo ibitaro bikuru biba bifise iyo ivyo bishitse utera umujana direct muri burn unit kuko haba hari abaganga bari specialize kwakira abo bantu direct kugira ngo ba maximize chance yo kubasova muri rya misi novuga muri rya misi ya mbere kuko hari abo bashira muri koma kubera ububabare bari bwinshi cyane bakamutreta ari muri koma iyo bita induced coma ivyo wowe umaze kuvyumva vyerekeye ubuvuzi bw'abantu bahiye cyane ntavyo wowe uzi kwera vyagushikira umwana ego gusa they did the best nibaza kandi nuko babikora ego nibaza kandi ko ubuvuzi ko bateye imbere mu Burundi ntacyo ndabizi ko cyane mugabo nibaza ko barakora ibishoboka bagasova benshi yes, you are a survivor, my dear. I always tell you, what doesn't kill you only makes you stronger. Yes. So, tuvuge your success story. Your success story ya Soline. Kandi hari akazina kubuhizi waciye wiyita nagakunze cyane umuyaga twigigwe no gatoya. Jenna turamuzi ko ari umumodel adasanzwe. Muri famille yose y'aba Kardashian yatoye kuba fashion model, runway model and all of that. Carrière rero y'ubumannequin ivyimaze ku les opportunités zo gusohoka hanze y'igihugu kubera nyene niyo bakubonye bavuga ati si la fille a osé she's more than a survivor reka tumukoreshe kugira ngo ahubwo isura yawe iboneke kuruta kuko urafise ikindi uca widemarkako ego icobaye novuga cobaye kibi mugabo si kibi baca bagi turning around ikaba ikintu kidasanzwe opportunity bimaze bukuzanira n'izihe Gasoline. Bon, je ndamaze kuronka ama opportunity menshi guserukira Burundi mu bihugu bitandukanye bya East Africa muri Daoud naheruka muri Ethiopia. Wow. Yari evenement yitwa Chanel Africa Festival. Ego yahuje abamannequin 32 bavuye muri Africa. East Africa na l'autre Afrique twari banshiriza Ghana, Senegal cyari biryoshe and abantu bambwira ngo bantora kwa ngo ndi unique. Okay. Mugabo urabizi no kubimenya kuko iyo kuri runway je ndamaze kukubona. Normally when they see me they see that I'm a unique but I have the visage on ego but me, I know I have a good catwalk. Asha talent yawe yo gutambuka kuri scene vraiment. Kandi rero hari ikintu ntangaza sinigeze ndabyiga. Oh wow. Even the first time nambaye high heels nange mi casting. And then everyone kikirato ndagishobora and then nibuka Sahada Queen baramuzi no mu scout komeye cyane mu Rwanda ubu. Niwe yari muri jeu abo gati gasubira mu ndasubira ngo garuka subira ngo tubashobara anyanse umva dafise uko ngo harutambuka hehe I was like nana nguri subira idasha siribwe ya uba ati turagukunze sinatahura gute nambaye hotel umunsi wa mbere muri casting hama shambya mutambuka neza nibabona. Oh my goodness. God is great. God is great. Yamgerageza ko ibintu byose biba perfect. Nundavye niyo ndiko ndatambuka mu buzomba bagenda gusenega nturi kuri stage. Oh my lord. Ndiko ndambuka bisanze ngo nturi kuri stage. Sorry. Yes. Bindi. No catwalk yawe
iri full of vivacity. Iyo uri kuri scene urabiviva, uri confident. Kubera hariho umumannequin twari interview mu misi heze yatubwiye nawe nyene iyo ubu buzima professionnel bwo manekina mu Burundi barabifata minenegwe, ariko mwe murazi iyo mushaka ko bizobashikana. Ego wibona hehe mu myaka umwaka umwe ibiri itatu iri imbere? Ziwe indoto zanje ni zo kwibona ku ma stage international. Oui. Quand je dis international, ça veut pas dire ngo East Africa, j'en ai marre. You wanna go global? Yeah, international. Paris Fashion Week, London, Milan, New York. Ndashaka kubona kuri ayo ma stage. Yes. Particularly nk'umurundi kazi. Yes. Ego. No, ndashaka kubonayo. C'est vrai ni byoroshe. Mugabo I know yuko nabitanguje kandi iyo bitanguje bisoze. True. Kubera vraiment les atouts physiques urazifise nukuri, uburebure, kagataye keza, la marche. Rero ni byoroshe. Homoje pas des fois. Turipka ibintu bimwe kugira mugumane nyene ego kugira haje opportunité ni gusiga. Mugabo wavuze kandi kuri umu engineer navyo nyene ubona hehe mu myaka iri imbere kuzo kimwe kirashobora guprima na uzi urugendo rw'umuntu mu buzima. Imana irashobora kugutumbereza aho imiryango izuguruka ari muri kariyeri iyo nyene y'ubumanekina. Hama muri ivyo nyene wigiye kuko urumva papa wawe ndazi yaragushishikarije kwiga n'ivyigwa vyo mu bitabo. Ego. Bon, en tant qu'ingénieur, c'est vrai ndahejeje backend muri ngaho nshaka kubandanya. Ndashaka kugira nk'umu architect. Ndashaka kubandanya kwiga. Ego. Nivyo vyose ukora ku ruhande byo kudesigninga udesigninga ama jewelry. Not jewelry, but I work in that store. Jewelry mugabo ndafise touch as a designer. Kwarakora n'aba designer benshi mu maison de couture aussi. Ni muzu canke okay, ushaka kuzotwambika. We never know. Yes. Umunsi umwe ndifuza kwambara impuzu yabaye designed by Soline YAMPEZAGIYE. Kubera iki, why not? Yes. Ufise des loisirs ukunda ivyo je nakunda umubonye utuntu nyene tumuryohera nutuhe? Jewe ndakunda kuberwa. Yes. Urumaneke utegereza gukunda kuberwa. Ndakunda gufungura neza. Arashobora cyambwira ngo ko romantique ngo nite mange. Narinzi ngo wama kuri strict ugarda kaligne by you know eating a strict ku masalade ntuzi bakama ku masalade. Negative. Ngo ninjya z'udukwavu. Mugabo nyene hari igihe bigera nka cyane umaze kubona yuko bitanguye kononekana cyangwa abaye. How do you keep fit? Jewe ndamaze bashashusha. Okay. Na gym? Uraza kuri gym? Na hike kugira sporo, jog. Mugabo namaze shushe hama fungura 2 fois par jour sur mon matin, soir. Okay. Midi je mange pas. Okay. Birafasha. Ego Soline arakunda vibes. Abantu banzazi ko positive vibes only. The girl of energy. Yes. True. Ndipenda ndakunda gutamba, ndakunda muziki. Kuririmba mwana ndakunda muziki gutamba. Ego kutamba, nakunda gutamba nyene. Ego mbwa not like bamwe batembera ijoro ngo clubbing. Why not? Birashika rimwe nyene atari vya misi yose. Ndakamba danse traditionnelle, danse classique, you are a jack of all trades. Nukuri wibitsemwe utuntu twinshi kandi ubuzima bwawe buraryoshe. Biraboneka ko uri umuntu anezerewe aho ushitse uzana umuco. Urumva? Abagenzi banje bambwira n'abantu duhura. Jewe nirishaka kucara ntakuzi. Ngudike kukuvugisha. Rero shemba mama batanga cyangwa ngo ugutenero
ngo we ngo nutinya abantu je mbona ko umengo uri bored kuntu uranumye kandi canshagura kwiyumvira ati sanga ko ari imviro rya yabaye nza kuvugisha kugira ngo ntuntinye haba turiganire umva wowe ucu breaking at the ice by being abazi barabizi nikomeze jewe okay hama yo ndazi ko tutoheza urabona uri mu jeune fille kandi uraboneka ego rimwe hari abantu biyumvira ati cakindu nyene kivuga ati umuntu akuravye acabona ivyo the dating life of burn survivors imeze gute kubera urumva sinzi ko hari abahungu bavuga ati turarengera bijya byose tubona mugabo uyu n'umuntu n'umukobwa nshobora kumva ko ankwiriye. Yes, the dating life. Are you dating anyone? If it's not a secret, please keep it private. Okay. It's not a secret. Yeah. I have a fiance. Yes. Now. Oh my one. Wonderful. Yes. My goodness. Ego. Wow, ndavuga good. But she baragira. Sanga ko bashobora bagize amahistoire menshi mugabo je sinagize amahistoire menshi. Since therefore nariyumvira none why jewe batanjaga kanyige mugabo rero bagenze abahungu utudomwa hari abagenze abahungu rero mugabo mwanya muje nabaje none mbuziki nta na kimwe ubutse nta na kimwe mugabo d'après aho twasha kuvugana barantinya umva ngo I look like nasa n'umuntu ari tellement responsable afite ijambo umukobwa yiyemera umukobwa ari sur d'elle donc baza abahungu nabo baca batinya umva batinya kuza kumubwira bafite ubwoba ngira ngo twaja kumubwira hava tugurura kandi nari umukobwa w'amaprincipe je nayo c'est des principes ça umva nateza kubwira kandi uri umugenzi wanje wawuzi mes principes umvuze mes principes rero kibidire ko wacutinya rero mugabo hariho uwiyemeye bref aravuga ati jereka ngendana urugendo na Soline ndamumenye nawe amenye kandi turifuza ko bizokwabutisa ku kintu ciza ego mugabo kariyere y'ubumaneka kenshi iyo bavuze ngo umuntu agiye kuba ku rugo ntibibaza ko ushobora guca binegrija canke n'umuntu agushigikira muri ivyo byose agusanzemwo urimo mashikira muri byose kandi ndavuga gutya kubaka urugo subu kubera ko projet zanje arazizi donc arashigiki arazi ko hari ahantu harashika muri ibinyi donc turashaka turiyubaka kandi naje ndashaka aho gushika donc parcours yanje arayizi arazi indoto zanje donc ni byiza cyane twe turaryohewe ko mu bisanzwe nta bibazo byinshi no kuganira kuko iyo tutumiye abantu nkamwe tuba dushaka kugira ya plaidoyer siko ubu mu advocate uboneke hariho abantu uno munsi umwana yahiye akiri muto canke n'uhiye akuze ashobora kukubona akavuga ati si ela oze kuja kudodora wavuze ko hari akajob ukora uragakorera umuntu ariko yaravuze ati no nikimbuza kumuha akazi kuko iyo plaidoyer tuyigira kugira ntihaba abantu mu kibano baba discrimine kubera ikintu cababaye ko nabo atari bo baciye batabishatse urumva rero iyo plaidoyer no kuvuga uri mu ambassadrice pour le moment kuko hari umwana ejo nejo bundi azobona visage yawe akacavuga ati ntiyatinye gushika hajya nanje no munsi ndashobora kuhashika tugira message rero abariko barakuraba yaba bahiye yaba badahiye abagendana n'ubumuga butandukanye ubabwire message twovuga bo retena mu buzima bwabo bwa misi yose jewe nka message nshaka gutanga no munsi ubwa mbere numva noyiha umuntu wese yumva ko afise ikintu ku mubiri wiwe canke pabe ku mubiri wiwe muga afise kamandre defo kamubuza kuba abandi bari kamubuza
hari n'abashaka apa inkovu gusa mugo sanga arabyibushe ngo ntiyakire no jewe ikintu natahuye nuko ico ndi no musi dico nzoba muri future jewe wo kugitegura donc buri muntu wese yiyakire hama agerageze kwerekana ico ashoboye icyo ashoboye jewe n'umunsi nimba nshobora kuba nkora ahantu nshobora kuba neza ni uko nerekanye yuko I have the potential. You are more than the scars, my dear. Ndafise iyo atu yo gukora ikintu kanaka donc widemarke werekane unikite yawe aho ihagaze hama ntimugire ubwoba bwo kwiexprima no musi nshobora kuba mfise inkovu mu ugasanga hariho abenshi ndiko ndabera source yego hashavuga ati wow byarashobora gusohoka ugasanga urafise akabuto kamwe wumva ngo udakwiseko foundation ngo hazibire you can go out ngaho jewe I know I'm cute like that donc ntugire ubwoba atari nk'umukobwa ndabizi ko bitorosha ngabo mugerageze kuba ico muri hama ico wumva yuko kiguteye ubwoba ukibone positivement ukibona negativement ngo ukibone positivement hama usearching ico gishobora kubera inyishu abandi ko numva no babwira hama indi mpanuro hani surtout numva nobwira abavyeyi yego babwire bariko barakumviriza yego abavyeyi mube proche cyane y'abana banyu mu basupporting c'est vrai abana benshi nka jewe ndiko ndivuga iyo ugize impanuka nk'izi ziwanje meme n'izindi umwana agaragaza gushaka kwizora babe wenyene ariko ntimukamuha uyo mwanya kubera ni dépression ikomeye cyane j'ai vécu ça hari igihe naraho tuvukana nkabona ko vraiment bo ni beza je ndibuka ko atanikiyo twatunga muhira je voulais pas me regarder ndibuka ko nifuza gupfa ngo none je sinsa n'abandi mugabo urumva yo ni nagera nkinyegeza ahantu amande mu cyumba je nyene nkiyugarana nkiyumvira nta mafise désir amapense ari négatif bro mugabo le jour babonye ko ndi isolé baraza baramba hafi narize kuganira n'abavyeyi banje yego cyashima abavyeyi banje baratu mu ndero twahawe baranatubaye hafi turaganira cyane rero namwe bavyeyi mube muganiza ndazi ubu ntibyoroshe bya musanga abavyeyi bazinduka bagenda bataha mugabo ku bana bagize ibibazo nk'iby'iwanje mubabe hafi mubaganirize mubasupporting jewe aho nagiriye amahirwe every single time genre ma voix barayumviriza babashaka se nushaka iki ego donc nigiki twagufasha kugira ico kintu ushaka kuja muri iki bakumva opinion yanje and then bakayishigikira byaramfashije kuba stronger no gukomera cyane yego donc mube hafi y'abana banyu mubaganirize no kubacunga kubera okay kana nakubwire histoire personnelle ndibuka mama wacu dukura papa aparama yabitubwiye natwe muri imyaka nyene twarakuze papa ikintu yatinya cyane yari uwonegrije umwana agasha agasiga ikintu ku meza amazi ashushe iteremusi canke gakavurira mu mbabura canke ubuyi inkono y'ubuyi canke ibiharage kamuseseka ko canke amavuta ashushe ngo hari ikintu yamubwiye mama aramubwira ati nkazumva telefone canke inkuru imbwira ko umwana yahiye haba yaksida mu rugo iwanje umwana gasha nze nshike nsanga watekeye ntiduhuza amaso gutya ngo ndakubone umva yabona kumenga kazoba kabaye umva hariho rero n'ikintu bita guilt
nagomba tukivugeko. Guilt ni ukuvuga vyabaye, ni ukuvuga yuko peut-être abavyeyi bawe bavyitwayemwo neza, ntibatana kumwikomo, kuko accident, igituma bayita accident ni ikintu gishika atawakigambiriye, atari wagiteguye ngo kiraza kuba. Mugabo nkuko twayiko turabivuga, des précautions abantu bafata hafi y'abana batoyi kugira ngo tugerageze ivyo bintu bishikira abana batoyi, kumva ko hari abo baviramwo gupfa n'abandi bikabaviramwo cicatrice à vie. Ego ico ca guilt, gutana kumwikomo mu nzu. Ego wewe wakivuga kwiki? Bon since ngira ngo birabaho, mugabo wewe ni woshavurira abavyeyi bawe ngo ntimwanshunze? Oya, jewe ntuvuga gute. Ubwa mbere nkiri umwana nibaza ko narabashavurira, wamengo jewe ntiba. Ce sont des sentiments zishobora guca mu bitekerezo, mu byiyumviro vyawe. Mugabo le fait que baciye bamba hafi, en fait byantumye nibagira izo mauvaise enseignene yuko ngo ndabate kumwikomo ya bo baragerageje gukosora ko bakosheje, donc hotabaye. Ego ibintu none bo kwirinda gushira hafi y'abana, ndazi barabizi, mugabo wewe yari buji. Ibindi bintu ni nk'ibi nibaza ko umuvyeyi yo kwirinda ikintu cyose gishoboka cyotuma ntibyoroshe, mugabo ico tuma habaho impanuka zituma umuntu akomereka canke agashirinda. Ego hama kuri leta nayo novuga yuko responsabilité za leta yariyo yose ni ukugerageza kwamana ibintu hafi bijya vya bizimya moto, kuko impanuka zishika mu nzu zishobora gutuma toute une famille ipfa kubera umuriro wadutse mu nzu. Urumva responsabilité za leta nazo zobizihe, cyane dushizemwo no kwa muganga. Zobizihe. Jewe cyo novuga kuri leta nuko yo kongereza inguvu n'ibyo bintu fata nka quartier yose kayifise nka kizimya moto yayo kugira ibe tout près y'abantu, donc prêt à protéger les habitants, tu vois. Ambulance kuko iyo ni urgence itarindira n'iminota, urgence y'umuntu yahiye. Ikiri naco nuko hobaho n'ubwo gutse. Rero vumengo nosaba ko habaho une communauté bagahiga abo bantu, abandi bantu basubushe basi nabo bakagira aho bavugira, bakabamenya, maybe hakabaho des centres bashobora nabo guseruka, kubera wandabona mu mafilm ugasanga hanze hariho usanga ari ahantu abantu bahurira bakaganira, donc experience z'umwe wese, donc biragufasha gukira nk'abajya batoxikomane, usanga barafise ahantu bahurira bakaganira. Ego why not, kuko natwe hari abantu benshi bafise inkovu binyegeje tutazi, donc tugira aho tuvugira aussi ubushe bakagaragaza kwa muganga, bakongereza nubwo gutse ubuvuzi buri specialize, bikoroha aussi kuronka imiti bitagoranye. Nibaza ko ari ibyo. Antuka turaryohewe cyane kubera washatse kuboneka ubana ambassadrice w'aba burn survivors. Hariho umuntu nakurangiye kuri Twitter w'umu South Africa akomeye cyane, kwanza we yarahiye cyane gose, amasikatrice yiwe ari ni menshi, mugabo yakreye foundation bita I'm Not My Scars. Urumva kubera the staring nguva kuguma baraba cyane, I am not my scars. Rero ndashobora kuzogutumira kandi next time tuvuga n'iyindi bintu, tuvuga ivy'ama career n'ibindi. You are welcome to this platform, to this channel. So I'm just like your big sister. Don't hesitate, anything, call me. You know? Yes. Ego urakoze cyane rero kuba wadupartagije histoire yawe, ta vie,
ton parcours ego turagushimiye ku mwanya waduhaye mukaba mwumvise rero histoire iri émouvante ya Soline Jenner hama tukaba tuzobazanira abandi batumire baciye mu bintu biri novuga ko bidusigira twese novuga leçon dans la vie courante ego nimwibagire kuguma mugira subscribe iki kiganiro ciyo mu gipartage muzomuha amakomantere meza yubaka muri comment section down below hama mugire j'aime like hama na hit the notification bell so that kundi mutumire ikindi kiganiro gisohotse nk'iki muba mbere kukiraba tugwize communauté yacu jewe mvuga nti we ought to live our life to the maximum, to the fullest, like it's golden. Murakoze rero mwese mwaravye kino kiganiro tukaba tubifurije kuroranirwa mu miryango yanyu mugira amahoro aho muri hose naho ubutaha bizu bye bye